jewe nagomba kubaza ivyemezo umugwi severe ufise mu ncamake umugwi severe kubijanye nuko kunyagana hagati ko naka yaranyaze naka yaranyaze ivyemezo muri make ivyemezo umugwi severe wo ufise byoba ari ibihe mu majambo avunaguye. Hanyuma akabazo nari nateguye kandi karako akajanye n'ibitigiri amadosiye muba mumaze gushika ko angana gute, ayasigaye angana gute mu kurindira ayazokurikira mu bihe biza. Mugabo cane mumvise umenga ntazo mwashimye kuvuga kino gihe ni kuki mubihisha, ni kuki mutabivuga uno munsi kuri rino sango mutegekanya kuzobishikiriza ryari ivyo bitigiri? Abari ngaha batari bake ndibaza yuko baje bafise mu mutwe bati barashikiriza ibitigiri vy'imanza zimaze kwinjira ivyo bamaze ingingo bamaze gufata ibiharuro mutegekanya kubishikiriza ryari? Mwavuze mu minsi iza mugabo n'uwo munsi ntimwavuze mutegekanya ryari? Wavuze ivyemezo ninde? Okay, reka mvuga ikintu. Ivyemezo dufise ni vyinshi cane. Nk'ubu wova ngaha duhejeje bacuza tuti twereke vya vyemezo. Twokugururira ibitabo gatangara, twokugururira ama video gatangara, twokugururira amakete afise imikono y'abategetsi ugatangara. Ivyo byose twaravyerekanye. Iki kibazo naho kigarukanye turabizi, turafise inyandiko zinzu zanyazwe, imiduga yanyazwe, amakonte yo muri banki yanyazwe, turafise vyose mwarabibonye. Ni wampa telefone, WhatsApp, ndaza kuguhonja 3 4 5. Naho mbwira mvuge Bukirasazi aronisema karosi ya kera ndaguha. Umbwiye Rumonge ndaguha. Ese wozuregera severe ikagufasha kumva ko les preuves dufise ntiziharirizwa n'abahora baharira bazibonye n'amasignature n'imikono baca bataha batekereje Imana y'u Burundi iriho kuko yabitse zijya mpapuro ziri ku imikono z'abategetsi. Erega uyu twariko turaganira ndahejeje ivyemezo turabifise. Hakurikirana nde Leonce ibitigiri mbega doshe zingana gute? Washatse kuvuga doshe tumaze kwakira, reka mvuge ko ari doshe tumaze kwakira. Naho ntaziharuye turafise ibitigiri turiko turakorera ko muri no minsi maze kwinjira ni mufaso naza kuvyishura mugabo ziza minsi yose. Ariko muri izo ziza minsi yose ngira nkubwire ko ushobora gusanga Leonce yitwara abantu 15, Minani yitwara abantu 200, Misigaro yitwara abantu 50. Kandi ugiye kuvyiga neza amakete y'abantu bandika menshi bamwe baba bashaka kunaniza umugwi. Ugiye kubatohoza ko neza hari wagize exercice atumira wa muntu yandika makete ati tuzohurira Igitega uzane bajya abantu bose. Yarabuze n'uwazana kuko yandika abantu yiyumvira amazina y'abantu batabaho kugira severe zoze kwiga izi kuriga ivy'ukuri na sentebe byarayishikiye. Ariko haba vyinshi, hari umuntu abonye agirana nigwe muri justice aca asubira muri sentebe, abonye sentebe agira atsindwe aca yingururiza muri justice, abonye we yitwa papa yananiwe aca hadosiye umuhungu wiwe ati genda ugerageze nawe. Umuhungu ananiwe umwuzukuru bavyita manœuvre dilatoire mu butungane, manœuvre dilatoire. Ibitigiri rero dufise vyinshi raza guterera umufaso ni secrétaire de la commission. Ikibazo ca kuri kiye citwa murizeza abarundi kwizo manza zizonwanisha abarundi. Ahubwo yanashaka kikubaza ukundi wewe aho uhagaze yabo serukira inzego z'igihugu
urongoye igihugu urongoye mu gisevere wo kwemeza yuko abantu banyaze bagumye mu vyanyazwe ariho ubutungane no kunwana kw'abarundi bizokomera? Ntunyishure. Lo statu quo niyo nziza canke igihugu cokora kugira habemwo n'abakeya babona inyishu ku vyabo vyanyazwe? Abarundi nababwiye ikitugora nukutiyumvira ejo nukuvuga iki? Kudandaza inzu utari gwawe hanyuma ubundi akayigura azi yuko ari yanyazwe. Mbe mwari muzi n'ubu dutanga amatangazo ntimugurishe ko arabazigura barazigura ugenda zigura kabisa. Igituma azigura ni kubera iki? Bamwe iyo nzu ikigurwa make ati ni haba imanza nzoruburana. Icya kabiri uyigurishije aca asoboka kubera aronse amafaranga menshi akayavunja ku isoko yirabura. Uza wumva ageze hehe? Arizona, Texas, London, Vancouver canke Bruxelles. Yega no kubigera turabizi. Mugabo asize ingorane kuwayiguze kuko amatati ya nyene inzu ukuri ntaciye azimangana. Turizeza ko gusubiza abanyazwe ivyabo twebwe mu Mugwisevere ariyo nzira nziza yo kunwanisha abarundi. Kubera iki? Kugira uyo processus ihanagura amosozi kuri abafakazi, kuri izo mfuvyi, kuri abafakare, kuri izo mpunzi zizi vyabo aho vyari biri n'ababinyaze. Ubwo nta wundi yavuze ingingo zitunguruzwa. Yego yaciye avuga ni ababiguze sans savoir. Yego ndamuvuye ikintu gitoya, ingingo zitunguruzwa sindakitebako. Erega twebwe nk'umugwi ngira nishure nk'urongoye umugwi duhabwa ibwirizwa naryo ryandikwa n'inzego zitandukanye zibihereye mu bahinga. Mugabo abashira ko umukono bakahezagira ivyiyumviro birimwo ni inzego z'igihugu hejuru zishinzwe gutora no kwemeza amategeko n'amabwirizwa. Izo ndongozi z'igihugu rero zarinze zivuga ziti ingingo zifashwe na severe zija mu ngiro buno nyene kandi ntizunguruzwa muri sentare. Nuko hari ibintu bafatiye ko, ivyo bafatiye ko ni banga ry'inzego z'igihugu, kuko uko wunguruza niko atanyishu yigera iboneka, kuko rokuri vyana rokuri kavyara suye rokuru. Mu ijambo rimwe iki sinokivuga ko menshi nibwirizwa ingingo zija mu ngiro buno nyene kandi ntaho zungururizwa muri sentare. Nico bise pas de recours juridictionnel. Hanyuma ababiguze navuze ko twebwe turi muri mekanisme bita la justice transitionnelle, no kuvuga ukuri canke ubutungane gutohojwe inyuma y'imyaka myinshi habaye ubwicanyi. Mu bihugu bica mu ngorane z'ubwicanyi abantu bakanyagwa ibintu iba bishoboye muranda bakongera mu kintu kiri hafi iwacu. Ukuteba gutora inyishu, ukuteba gusubiza abantu mu nzu zabo niko ingorane ziba nyinshi. Mugabo mu mwaka umwe, mu myaka ibiri, mu myaka itatu uvuze uti umuntu yanyaze wese tumuhaye ukwezi amezi abiri abe yasubije inzu, bitabigenda neza. Mugabo utevye imyaka 10, 20, 30, 40 reka ndacishure mu mategeko. Mu mategeko abize droit bavuga yuko kuba uri nyene ikintu être propriétaire nibiharirizwa, ntibisaza, nibiharirizwa ntibisaza vyamaho.
inzu yanje y'Igitega abantu haye mu Magarama naho atari yo ndimwo iguma ari gwanje, we urimwo wayinyaze wayiguze itakwiye kugugwa bakwita possesseur et jamais propriétaire. Ico rero ntimuza kucandika, ico ntimuza kukivuga. Droit sacré, droit perpétuel ni droit atawiguharirizako, nta winjira en compétition avec vous. C'est ma maison. Waranyishe mugabo c'est ma maison. Warinjiye muraryamye ngo c'est ma maison. Itongo ryanje waraje c'est ma propriété. Witwa possesseur et jamais propriétaire. Ivyo rero ugiye kuvyigisha uca umugesera, kuko abantu benshi barakunda kugura ivyoroshe. Ati mbega Severe yabaye sentare? Inyishu niyi, aho ibambewe Severe si sentare na gatoya. Severe ibwirizwa dukoresha bayitumye kurondera ukuri, la recherche de la vérité, ukuri gutuma hamenyekana nyene inzu yarinde, nyene itongo yarinde, uwarinyaze ninde, uwanyaze inzu ninde, yabinyaze ryari, vyagenze gute. Hanyuma matohoza uyo mugwi gwakorera ku bintu byose bishoboka, ababanyi ivyabona, impapuro, eka n'inzego z'igihugu. Murazi ko mu vyerekeye amazu n'amatongo henshi usanga hari impapuro zihabwa naka kubera yaronse parcelle, yaronse igipande yubakamwo, kubera yaronse inzu, kubera inzu ari gwiwe. Severe rero si sentare. Inyishu ya mbere nuko umugwi Severe atari sentare. Iyo nyishu iri mu ibwirizwa, twebwe nituyirengako, kandi mu Gifaransa niho inzego zashatse gutandukanya ubutungane dusanzwe tuzi, justice classique des cours et tribunaux, n'ubutungane buza mu bihugu byaciyemo ingorane z'ingwano z'ubwicanyi, justice transitionnelle. Ico rero murabamenyesha makuru muzokwame mukibaza muzi ko gitomoye iyi mekanisme, ukukurondera ukuri kuvyanyazwe vyinjiriye mu biganiro vya politike vyabereye Arusha muri Tanzania, bica bivyara umugwi bise Severe. Hanyuma mbega ivyo dukora bizohava bigongana n'ibindi bikorwa n'izindi nzego? Bavuze ijambo kugongana, mvuze nti oya. Kubera iki? Kubera ko ibwirizwa ritomora neza amadosiye akwiye kwinjira mu mugwi Severe. Mu majambo make bavuga bati ibintu byose bifitaniye isano n'ivyanyazwe mu bihe by'ubwicanyi igihugu caciyemo. Ubu rero kubera kwimbajije, hari n'abashaka gukwepa ubutungane busanzwe bakazana dosiye muri Severe kugira babe baranaliza wamenye igihugu yari yinjiye mu butungane busanzwe kandi buriko burakora. Iyo tuyibonye iwacu nituyakira, mu Gifaransa tuyita dossier non éligible à la Severe. Hanyuma mu butungane hariho abacamanza bashaka kwihenda, bagashaka kwiga amadosiye afise icapfana n'ibihe by'ubwicanyi igihugu caciyemo. Ubutungane turamaze kwandika amakete, twandikira ubushikiranganje tubusaba yuko ayo madosiye afite icapfana n'ibinyagano byajanye n'igihe c'ubwicanyi biza birungikwa mu mugwi Severe. Nico gituma twavuze tuti mu minsi mikeya hari inama nini tuzogirana n'inzego z'intwaro,
inzego z'ubutungane tuzoshiramo n'abanyamigambwe n'abandi amadini n'abamenyesha bakuru muzobimenya kugira tuvugane ingene bashigikira ubu butumwa bushasha bwa justice transitionnelle, ubutumwa bushasha inzego z'igihugu zavanye muri CNTB zikabuzana muri severe. Kugongana rero birimwo iyo bakigongana abantu umwe ntabazi ahageza undi ntabaramenya ahatangurira. Tuzosenga Imana twongere tuvugane, twongere dukore dusigure kugira kugongana bivemwo canke bigabanuke. Hari ikintu wabajije sherekeye ngo mbega yamigwiza kugira amatohoza baba komiseri canke abakozi babaye abacamanza, ariko saho uhagaze washatse kuvuga ngo mbega arafise ubumenyi. Emwe ubumenyi dufise ahubwo nagatangaza, ubumenyi dufise nagatangaza ni burya wabonye budufasha gutora ibinogo mu Ruvubu, Minago, mu Rumonge. Mbega amakuru ava muri bande? Ava mu banyagihugu. Amakuru y'inzu ya papa wawe azwi n'ababanyi, amakuru y'itongo ya so wanyu amwe avugwa n'impapuro kubera yaronse impapuro, ayandi akavuga bahora baharima kubera batiza bakaharima, ayandi akavugwa n'abana kubera bakiriho cyangwa umupfasoni wiwe kubera kiriho. Harya iki gihugu cacu, igihugu cadushinze mu mugwi severe, yaba barundi bavuga ukuri amatohoza imyaka 2 imyaka 3 yoba yaheze. Aya madosiye ntagoye kubera abantu batazi ukuri. Aya madosiye ananirwa n'ababeshi n'abagwiza ibinyoma n'abagwiza impapuro ndangatongo za magendo. Ubumenyi rero turabufise, hanyuma ubwo tudafise tuzoca kuri wewe, ubwo tudafise duce ku banyagihugu, ku barongoye intwaro. Erega tugiye gukora mu gihugu turaca kwa chef de zone, turaca ku mukuru w'umutumba, turaja kwa mustanteri, turaja kubahuza, turaja kubihebeye Imana bazi kwijyanzo yari ya naka, turaca ku bantu bakuze, turitonda. Niyo wa mugwi wazanye ibintu bitumvikana turunyika y'uwundi mugwi wa kabiri uwa gatatu kugira tumenye ko hari ivyagoranye ku mugwi mutoya wa mbere, ku mugwi mutoya wa kabiri, hanyuma umuco buke buke ugatinda ukaboneka. Ngira ngo iri jambo rikomeye mu bikorwa vyacu. Hari umuntu yanka kutubwira ibintu saa 6 turi kumwe n'abantu 10 agasoboka muri hoteli twarayemwo mu Ruyigi, Imuyinga, Ingozi, Imakamba, ati nanse ko bivuga turi kumwe n'abajya abantu kuko bari kumena umutwe. Ko ndije nyine nyanabwira ukuri, irya nzu yari ya misigaro yari umwigisha bamwice 1962 yarafise abana bitwa naka umukenyezi yari uyu n'uyu. Amakuru rero abantu bavuga ukuri barayafise barayatanga, igihambaye no kubaha umwanya mwiza wo kugushikiriza ayo amakuru barayatanga. Wazanye ikibazo cakane uti ingingo mufata ni ntabanduka. Mbega ubumenyi nico kibazo kunyugarukako. Tuzokwitonda hanyuma mfatire ngahi Bujumbura inzu yo muri Rohero 1, inzu yo muri Rohero 2, inzu yo mu Nyakabiga, inzu yo mu Buyenzi, inzu yo mu Bwiza, inzu yo mu Kamenge ya kera. Witonze ukiha amayinga 3 kwezi ukabaza abantu bukuri babizi, ukaja gusoma impapuro, ukuri kurasohoka. Mugabo kuri gusohotse nibisigura ko guharira bica bihera. Hari abantu barinda bapfa batemeye ko buca ukira. Ivyo rero sindabiteba ko ivy'ubumenyi uzozora dufasha utwongereza ubumenyi. Mugabo aho tugeze ivyo dukora tubibwirwa n'abanyagihugu, bavyita mu Gifaransa le renseignement communautaire. Le renseignement communautaire niyo la clé de tout. Hanyuma
abazonaniza umugwi severe mbe bazofatwa nande ni inzego z'igihugu twebwe turi igipolisi nituri ubutungane nituri gisoda nituri musitanteri inzego z'igihugu mwibwirizwa bavyita la puissance publique niyo tugiye kuraba inzu yo mu Ngagara yo muri Roherode tujana la puissance publique n'umunsi wo kuyisubiza hazokora puissance publique ku muntu yananiranye urumva rero byose warabibonye no mu minsi heze kuri CNTB la puissance publique nizo les outils d'appui aux institutions les appareils répressifs de l'État niko bavyita hanyuma wa kabiri yitwa ngo iki Minani Tarsis ati ivyerekeye kuzura vyari vyoroshe twakoze neza twakoze gute mbega nka wewe president wa Severe woduha amanota ngahe cengira mvuge amanota n'abajije abo dukorana je amanota no abamenyesha makuru kwiya gikorwa cerekeye gutora ibinogo kugira audition kumviriza ukuri 69 65 72 amanota mugabo nimuce mwishima Jenda bahaye 96 n'ibice 75 kwijana kandi mwikomera amashi ndababwira ikivana yabahaye nuko ubwa mbere abo twaduganye ku ruvubu bagize shock iyo shock irabaremera jewe narabonye abamenyesha makuru cyane cyane abakenyezi barira cyane cyane Muyinga muri parke ya Ruvubu bafashe kamera baradegedwa mu kuminsi era tubajanye Minago mu Rumonge tubajana Vugizo igikuzi tubajana hehe niko bayinjiye muri ivyo bikogwa kubera iki babishoboye harabaye hagati yabo n'igihugu n'abanyagihugu harabaye une certaine communion entre le pays entre eux et les victimes kubera iki ujya mu victime mwabonye dutora amagufa mu kinogo les fosses communes yatinze abakuri benshi umuvyeyi asa nabandi bavyeyi nico gituma couverture yabijya itagoranye kuko nori gushobora kwihenda kabijana ukundi ntavyo yashobora muri redaction un mort innocent est un innocent hanyuma muri histoire y'igihugu nta groupe tribale groupe ethnique groupe raciale iba globalement robere ntibibaho hanyuma bijya bintu bya bigoye gukora ko nabi kuko inyandiko ibinogo byose byarivugira ngira nkubwire ko jewe nkuze ndaganira n'abantu bakuze bansumvye imyaka kandi biza amashuri kunsumba ega no biza amashuri kunsumvya arabiharira kuwa mbere kuwa gatatu kuwa gatanu mugabo iyinga rikurikira arahindura imvugo kubera les faits ont été suffisamment têtus pour le faire taire naho no hagarara amanota wayumvise ni menshi kera ku banyeshuri banebwe baca bajyama yuko bakwijije muri deuxième trimestre ntibasura gukora wowe rero uzobandanya ukora neza muri bitutanguye uwatswe ibinyagano tuzobikore gute ahano tangi nyisho no hava mbesha naho nabamemesha makuru kuko journalisme y'uyu munsi nakwisana niyo twakora muri cyagi mugabo cyo no hanura ari kimwe traiter l'information professionnellement aho hashaza mu jambo bita l'équilibre de l'information nta bindi no babwira ibindi no vanibesha kubera uhaje en ligne non en ligne WhatsApp n'ibindi vya haje vyinshi mugabo traiter l'information professionnellement hariho amanama dutunganya mu ntara yo kubanza kuganira n'abajejwe intwaro
n'abandi n'abenegihugu ku bijanye n'izi dosi nyene twozikora. Twaragize rero ikintu twita mu gifaransa approche méthodologique. Turakimaze ku iminsi itari mike twiga ingene zino dosi by'ukuri twozikora. Ayo manama rero tukaheza tukayakora tukavugana bakatubwira ibibazo biba bisanzwe biri ngaho hantu tugaheza tukagenda dukorera aho hantu tuzi inyifato n'imimerere y'abantu baho hantu hanyuma n'ibibazo byahashitse ingene bimeze. Ikindi naco nuko nkuko yababwiye hari umugwi mutoya utangura kujaho ukagenda gutohoza mugabo umugwi mutonya nawe nyene usanga hari ya mu ntara uwo twita mu representant provincial abasanzwe ariyo uwo nawe aba yatanguye gutarira akagenda akarondera cyo novuga inkuru za mbere agaheza akavyandika wamugugiye ukagenda wogera ku byaba yagize mugabo naho nyene uyu mugwi ugenda ujanye muri bya byemeze babwiye twa dusanzwe dufise ku kazi nk'izi ntonde z'amazu yanyazwe ibijanye n'amakonte bloqué ibijanye n'imiduga yanyazwe ibijanye ivyo dufise mu byo tumaze gutohoza twege rero tugenda tujanye ivyo hanyuma tugaheza tukumviriza aba bantu biba vyega umwe wese ku ruhande rwiwe ariko binashoboka tukabashira hamwe. Twege rero ubundi ingingo dufata n'ingingo novuga ingingo concerte novuga turayaga na bose bagwe katari ubutungane severe subutungane nta procedure judiciaire rimwe turayaga turagiranira ibiganiro n'aba bantu babasanzwe bari mu matati. Ico dushimikira ko cyane gose nuko abantu bumvikana tukabereka umwe asanzwe ari muri bya tukambwira ati mugabo naho uri kurahakana ibi nibi urabona vyifashe gutya ngibi ni ivyemezo tukamereka ivyemezo tuba dufise tukaca tubasaba ni byiza ko mwebwe nyene mwiyumvikanira kugira ngo mugire ico mushitseko haraharo bishika bigakunda ba bantu bakayaga bakumvikana severi kaje hagati kugira ikaba nk'umworosha hanyuma bagashika ku masezerano bahuriyeko. Ayo masezerano rero baraheza bagaca bayandika hanyuma severi kayahagararira nayo ikayemeza murumva ko ico gihe abari amatavya y'amavuta kuko abantu baba bashoboye kumvikana. Ariko hariho n'igihe rero bishobora gushika abantu ntibumvikane muri ico gihe rero kubera yuko tuba twagerageje kuganira na bose tukabereka ukuraho kuri naho baba bagumye banana umuntu agenda abona yuko by'ukuri ari mukuri canke ntari mukuri. Iyo rero byanse ko bashobora kumvikana naho rero severe iheze igafata ingingo mugabo rero twe tubabwira tuti ntimurindire ko severe ifata ingingo ko nyafatira ingingo ihava kumbura ifata ingingo ivuna uyu canke uriya vyiza nimwumvikana. Rero twege ikije imbere cyane cyane nuko abantu bumvikana nico duhagarara ko cyane gose. Ubu butungane n'ubutungane bw'inyuma y'intambara muca mwumva yuko n'ingene dukora biratandukanye cyane gose na procedure judiciaire zisanzwe zihari kujya abacamanza basanzwe bakora. Ikije imbere rero n'ikiyago uyo mugwi wa mbere wagiye uragenda rimwe iyo bishitse mu nama ya bose bababwiye ingingo yanyu ifatirwa mu nama ya bose iyo ivyemezo bazanye dusanze hari ibidakwiye dusanze hari cyategezwe ko rakindi wa mugwi baraheza bakawusubiza hariya ku rubuga ugasubira ukagenda ukagira andi matohoza bakavuga ati ibyo mwategeza gusha ibi ntitwabibonye cyangwa umugwi bagashobora no kubunganira ko nabandi kugira ngo bashobore kugira ingufu zikwiye. Nuko rero iyo turiko rero turayaga bamaze kuzana ivyo vyegeranyo naho duheza tugahanahana ivyiyumviro umwe wese akagira icashikirije hanyuma n'ingingo dufata tubanza kuraba ico novuga inkurikizi iyo ngingo igiye kuzofatwa navyo ne turabiganira ati mbega ingingo ne aramukifasha inkurikizi yayo niyihe kuko twege dukora kugira ngo abantu bashobore kunywana abantu bashobore kubana neza. Muca mwumva rero yuko iyo bishitse ko turinda kugera ku rugero rwo gufata ingingo nuko abantu bavyanse ko bumvikana. Hari wavuze ati mbega nimwasanga mwarihenze hakaba haciye igihe kinininya kw'ingingo zitunguruza bizoca bigenda gute? Muravyumva ibiganiro n'ibiganiro abantu bazoganira hanyuma bagira ico bashitseko bishitse bagasanga harabaye kwenda ku mpande zose bazosubira baje hamwe bayaga
mugabo muca mwumva yuko leta mu gushaka yuko ingingo zifatwa n'umugwi zica zija mu ngiro ni ukugira ngo bakureho bya bimwe yababwira ya manevre dilatoire abantu baguma bajuragizanya. Yababwiye kandi yuko ingingo zizofatwa canke uwo mwumvikano uba washitsweko bizomenyeshwa kuva kwa buramatari gushika hariya ku mutumba mw'ikomine, bazoba bazi bati ya matati yahuza naka na naka yaraheze. Aha rero mwebwe bamenyesha makuru turatubabwira yuko mu kiringo cyo kuzoja gushikiriza kumbura ingingo za mbere tuzobatumako muze, kuko bizoba ku mugaragaro, mushike murabe n'ingene abenegihugu bazoba bifashe. Mwavuze muti none twege babandi bazoba bakuwe mu vyabo, murumva ko bagoye kuvugisha, twe tuzokwifata gute? Uko muzokwifata murumva ko twege muzosanga twaramaze gutarira, twe tuba twamaze kuganira n'ingingo iza gusohoka ku vy'ukuri aba yamaze kuyibona. Ni hamwe abantu nyene bibagora guhekenya, mugabo asohoka abona yuko vy'ukuri aha hantu naho yicaye hajya ahantu si wiwe. Ego hama reka nce ngaruka ku bijanye n'ibitigiri. Kuri uyu munsi ikiganiro nyamukuru cyari gihagaze ku bitigiri. Ibitigiri ntitwabyibangikanije rwose kugira ngo tubabwire titi bingana gutya, mugabo no munsi twari dushimikiye cyane cyane kuri izo ngingo zigiye kuzosohoka n'inyifato yoba inyuma y'izo ngingo, n'ingene mwega bamenyesha makuru mwozofasha kugira ngo mushigikire ibi bibazo bihari zinyo zigiye gusohoka, ingene abantu bo kwigenza, ingene abantu bo kwitwara. Ariko ro gushika uyu munsi iruhande y'amadosiye yavuye muri sentare zitandukanye, mwarumvise ibitigiri bavuze bishika ku 30 y'amadosiye bavuze imbere yuko babishikirije umugwi severe. Ntiturabitororokanya neza ngo dushobore kubishira ku rutonde rwiza, ariko kugeza iki gihe abene gihugu bamaze kuza basubira kwande iruhande yari y'amadosiye navuze yavuye mu masentare tutarakoreramwo, ari nko zimwe tuza turazana dusanze hari yari yaramaze gutangura kera baje ari kubandanya, kubu turaronka abashasha bazana novuga kwitwara gushasha bashikiriza ibibazo byabo gushasha batari barigeze baja mu masentare. Uyu munsi rero nko mu ntara ya Bujumbura turamaze kwakira muri bishasha amadosha ashika ku 640, muri Gitega ya 145, muri Butanyerera 43, muri Buhumuza 1059, hanyuma oya muri Burunga, hama muri Buhumuza 59. Izo dossier nizishasha tuvuga tuti abantu baje bituye mugabo kuri izo muca mwongera ko zazindi zavuye mu masentare, no kuvuga muri cour spéciale Léo très bien, izavuye muri inspection générale de la justice, nizavuye mu yandi masentare atandukanye. Ego nizo dossier novuga nti ivyo bijanye n'ibitigiri tuzobashikiriza ko hanyuma twabiteguriye neza.